Mfise ubwoba yuko tutaza kumwakira, mfise ubwoba yuko yoba yagumyeyo kubera ko numva amatwi nsumira ngo abantu bose bafise ubwoba yuko Lino G adashobora kugaruka kandi ashobora gusanga atanaje ko sindabona ifoto uri kuri airport agaruka. Ahubwo turindirane igishiga twese turabe yuko ko rya mupeti akayanza n'abamesha je ndamuzi. Bona uko kuzaje ibintu vy'indege sindabikunda, ibintu byo kuri indege si ibintu vyanje. Si ibintu vyanje sinkunda kuri indege nabundi ho twari kujana nkamukurikirana nkaraba kungene bigenda nkamukurikirana neza ariko ibintu vy'indege sindabikunda. Musanzwe munakorana na producer wawe vyifashe gute vya Joel? Sinzi ngene vyifashe kubera ko ugeranije kuraba mu wese afise visa yiwiwe, sinzi bamuhaye, sinzi ayandi ma project afise inyuma. Cyo nzi nuko I'm here. Ko na wazoza canke I don't know, ashobora kuza canke naze nta I mean agaragara imbere za kamera tuko turabaza nikiye kibazo kiri hagati yawe na Monia Fleur. Nta kibazo kimwe hari. Aho nabantu bavuga yuko no mu ndirimbo uherutse gusura. Urazi twakoze ibintu byinshi iyo tuvuye twakoze amashow ibiki naza ko nivyo bikenewe. Monia Fleur ko muganga. Kabisa, okay. Ladies, gentlemen, mambo vipi bakunzi b'Umutananirwa TV, murameze fresh nizera ko mumeze neza kumande zose zisi. It's long time, it's a very long time mutambona kumbonesha kuriya Umutananirwa TV. So right now nkuko mubibona narakiswe n'amagara mara igihe kitari gito cyane ntameze neza kuko muri mumaze n'igihe kinini cyane mutabona ibiganiro vyanje ntagaragara kumbonesha kuriya Umutananirwa TV. So right now nkuko mubibona turi kibuga c'indege citiriwe Airport Melchior Ndadaye turi Bujumbura. Murabona ko naga klima kameze neza, umutekano ni wose nkuko mubizi muri rusangi. So right now ngo tuje mu wiki tuje kwakira bamwe mu baririmbyi bakomeye cyane, bamwe mu baririmbyi bashoboye gukora amateka adasanzwe kugeza n'ubu aho umurundi wese ahari avyishimira, anabishimira kandi akishimira muri rusangi ibikorwa bariko barakora. Tuje kwakira Dramati, Baby Killer, tuje kwakira Lino G, tuje kwakira Amiri, tuje kwakira Joel. Joel araza burya. Amakuru ni menshi cyane aho kumbuga nyinshi zitandukanye aho Joel bamubuze. Ariko twebwe nk'Abataranirwa twemeye kwishikira kugira turabe vya vrai Joel araza. Joel yashimye kuguma hariya muri Belgique. Ariko vyose amakuru yose turaza kuyaronka uyu munsi nk'Abataranirwa aho tusigera tunanirwa keretse iyo twigishije. So wewe ndi kumwe na Expensive Boy Juma Jux niwe ari ngaha kugira tubaha amakuru. Sinje ndi jenyene ndi kumwe na Randi Promoter Umutananirwa aho tuko tugerageza turaho kungere turonka exclusive. Nkuko nabibabwiye sinaje ndi jenyene njenza ndaha Musanze manager ariwe asanzwe ahagarikiye ibikorwa vya Lino G. Ariko uyu munsi turagerageza turaho ko turonka amakuru menshi atandukanye. My big brother mambo vipi? Spendi kamera man, spendi kamera ni. Elimi tufisa makuru menshi bro. Tuko tunasikia kwamba bara Umutana nikubwira uigurishe je sababu ya elimi brother. Sababu ya elimu na utaka kuuzisha Umutananirwa TV. Sio jambo tufukuzwe kazi brother. Itafande mi. Ni gari. Elimi so pole kwa la gari yo mavu Umutananirwa dufisa amakuru yo kugira bigurishe mzee. Pole basi turonka amakuru. Niombe vizuri. Hapana tubadukenye nyene kugira turonke exclusive nyinshi zitandukanye my brother. Urabizi ko yari maze igihe kirekire cyane. Magaragara ntanavugisha abakuzi Umutananirwa TV bake right now ndarakuronse reka tugira ico twoyaga. Murakoze cyane ndibaza sinaje ngaha nkuyitumiye mwamamagaye kugira dusho kugira vyinshi dukoranye nimba ndiko mvuga uku ndagerageje kwerekana neza yuko abari byo barundi tuzi ngene bavuga imvugo ya satwe. Rero ndi ngaha ku Umutananirwa TV naho naje sinaje nkuyitumiye mwamamagaye kandi ndibaza neza yuko I think yuko
ntegerezwa kwishura ivyo muza kumbaza. Ntarandiriye cyane kugira dushobore no kwinjira indani kujanye n'umu artiste usanzwe ukurikirana ibikorwa vyiwe. Ego cyane. Amakuru avugwa yuko kutagaragara cyane ku Mutananirwa TV ukagaragara kuri Elimi TV bifise ihe shusho bifise ihe nsiguro ku barundi basanzwe bakunda Mutananirwa TV. Alvin Gucci urakoze cyane reka ndamutse kwa dukugana ku Mutananirwa TV. Je nitwa Big Fish cyangwa Mutananirwa ufite amazina menshi muvumbuzi mwabusaku murakoze. Merci nitwa Landry Promoter igifikini Vamas Vap Killer giseruka ntwari sibizina byinshi ariko president wa Mikado wa cooperative de musiciens yanyise Sankara umuziki w'u Burundi ariko kandi rero Umutananirwa TV ni brand ni kintu novuga neze ko twubatse bigoranye kandi bitugoye cyane je sinibaza yuko hari kintu nakimwe cyo tuma duhe mu kintu Umutananirwa but ndafise contrat na Elimi avec donc partenariat na n'Umutananirwa Elimi media mu Umutananirwa n'Umutananirwa TV rero Umutananirwa TV kubera ko buhari mba numva nyine atakibazo biba bihari ko je ndakwizeye kandi narakubatse wakuze no si kibazo cawe kumaze kuvuga posting ona Juma Jux nongo murabanebwe mutwe views na Elimi tango iga Juma munatia haya ko ndazi nawe nyene yumbonye ngaha unajugumira brother ndabakimbiza mimi sema ndabaua amakuru mfise abafana baragaragaje kwerekana ukukwataka aho bavuze ni sasa Landry tuko tumubona muri Elimi none Umutananirwa tuvuga yuko ari mu kuyiga cyangwa Umutananirwa yabonye yuko ahana keneye kugera ku Mutananirwa ntazogera ni kubera ko nahaye platform Juma Jux na Alvin Gucci mukashino nahaye platform nini platform iriko igano gifise views ibihumbi jana birenga kuri ya platform y'Umutananirwa nimepatia terrain ndabaye ikibuga tigena mukore gena mupambane mukashindwa munaferishwa na TV kado mimi nenda tuko Elimi mukaferi Elimi tamwege hicho ise demirable nene kumenga kurajugumira jugumizwa ni kisha wapiga cha kupiga magori kumenga kurajugumira nibikorwa vyacu byo muri Mutananirwa oya je na gatavyo mufise birihe okay so birihe Juma birihe cyakini cyawe cyo kwa Isaac reka tuzoraba Jenda gutera igitero kidasanzwe kuko biri mu bintu mazi imisi ndiko ndiyumvira. So right now tugusanze ngaho kibuga c'indege citiriwe Airport Melchior Ndadaye aho uje kwakira bamwe mu baririmbyi bakomeye dufise hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi aho uri no mu manager w'umuririmbyi akomeye ari we umuririmbyi akaze cyane gashireko urugendo rwa Lino G kandi ushireko ati diaspora urugendo rwa Lino G rukubwiye iki muri rusange bana mfise ubwoba yuko tutaza kumwakira mfise ubwoba yuko yoba yagumyeyo kubera ko numva amatwa nsumira ngo abantu bose bafite ubwoba ko Lino G adashobora kugaruka kandi ashobora gusanga atanaje ko sindabona ifoto uri kuri airport agaruka Babwo turindirira igishiga twese turabe yuko ko jya mupeti akayanza n'abamesha je ndamuzi ngo nuko kuzaje ibintu by'indege sindabikunda ibintu byo kuri indege si ibintu byanje sinkunda kuri indege nabundi ho twari kujana nkamukurikirana nkaraba kungene bigenda nkamukurikirana neza ariko ibintu by'indege sindabikunda nkunda kuza nkashika nga kuri indege sio vitu vyangu kabisa uko yakiriwe Lino G hari ya Belgique wabibonye gute wavyakiriye gute amewa bro Lino G ni star Lino G bro Lino G sindi buvuye superstar mana aracafise hari urugendo ari ibintu byinshi akeneye gukora ariko ni star ni big star Lino G n'umurimvyi mukuru bro warabonye ama video ndibaza ari piga show mpaka mweni katetemeka yarankora ibintu nanye ndajugumira bro Lino G kano kanya novuga neza yuko ari muri baririmbyi batatu ba mbere Lino G arimo akakanya tuvugana batatu ba mbere mu Burundi Lino G arimo dukuyemwo vy'ibikini bikingo vy'uburi gender n'ibikini biki Lino G baririmbyi batatu ba mbere akakanya kandi Lino G n'umurimvyi akarakora neza cyane kandi arenze niki yamenye waravyiboneye Lino G gufata rutemikirere imweregeza imujana hariya Belgique kijya kintu Landry nka manager wamupambaniye Lino G imyaka ni yindi kijya kintu cyakweretse iki my brother cyanyeretse yuko ndenze kandi nkaze kandi mfite ubushobozi budasanzwe muri industry ya +257 binyereka neza yuko iyo ukoranye nguvu wituma byose bikunda rero imodoka Lino G nayigonze bayikoresheje Gwani meigonga izatazinikata hizi. Izatazinikata.
byakweretse yuko byanyeretse neza yuko ndenze kandi nkaze kandi anasanzwe man kabisa. Performing ya Lino G warabonye kungene bamuhamagaye kuri stage kijya kintu wagumye bikurikirana ku mwanya ya je nabone bo Lino G nasanzwe man. Lino G ni star, Lino G ni superstar. Lino G ni petit moyeko fresh. Wewe nawe nakubwiye Lino G ari mu baririmbyi bakomeye ngaho Burundi bwishimira man. Wallahi nk'umuntu nka manager usanzwe umukurikirana hafi mu biteramo mukaba muri kumwe, sound wazumvishije gute mu gihe Lino Byameze neza kubera ko bagiye twabiteguye tumaze 2 semaines tubitegura. Niyo show ya mbere yari baye aho ubona ko muri atwara no sound engineer baje na amiri nkane kazi yarajejwe bajana na Joel kwa rukwaranja nyene kile kitu pale mapiano mabitu afu amiri anasikia sound na nini mapiano urumva na kimwe cyanangaje kubera ko ni ibintu twateguye kabisa. Reka tubarindire, ariko mu kubarindira Lino G yo kwifata gute muri kino gihe aho tubonye avuye hariya ari hano ya mwendo wa kidiaspora mwanangu, ukiwa na pesa zinaongea inabidi avimbe sana. Kawaida sio mtu wa kuvimba, sio mtu wa tema. Tatizo mtu atazifikisha hizo hela, yeye ndio problem, sio tatizo, sio yeye, tatizo sio yeye. Na ule mwenye atafikisha ile vitu, alafu na ule mwenyewe anampangia kazi zake, yeye ndio tatizo. Ushagenda mkawale wako na hiti akili wako snapo na zibana mwingine, ushagavyo unaanza kuiona. Okay, wewe ni double J unatumika muziki uko na hiti town hao wazo dushira wazo tuzoana, lakini unaona masnap ma video hawashiki wewe pako mvuli wako wanashika video hizo wazo kipo. Nipe muda yo kode murabana babi mwana muziki iko hapo nyene muziki alinga murabana babi si muziki chazunguruka na mwakushiki video unakuwa na beef. Makuzi mutana kwa TV. Utakufasha video cha muri beef. Reka turindire twakire abaririmbyi bacu twaje kwakira uyu munsi kira turonke n'amakuru menshi atandukanye. Murabona ko ni byishimo bidasanzwe na Landry gifikirini araryohewe arabyishimiye cyane muri rusange. Nakubesha ile gari mimi niligonga pale mbele gari ya Lino G, lakini naona walikuwa walitumikisha hiyo batazinikata hizi. Yule ni mpanga, mimi najua rapeti na mjua. Manager umegonga gari ya msanii. Manager uligonga gari ya msanii. Sisi kuzio audio yake ananiambia baba, tumikisha gari. Hizi leo batazinikata. Ndio wangu nipe facture. Juma Jux. Ifoe facture. Unaonyesha facture maana hizi batazinikata na mjua vizuri. Amakuru y'urugendo ucagerekejwe n'ibiki gamwe diaspora eso bakunzi b'umutananirwa TV nkuko mubibona Lino G yamaze kwishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Airport Mercure Ndadaye aho mubona na Dramati nawe nyene yamaze kwishikira muri rusangi. Tuko tugerageza turayo kungene tworonka akaryo keza twaramuvugisha turanye exclusive nyinshi zidasanzwe aho benshi bagiye baravuga amajambo menshi atandukanye, ariko murabona neza na neza yuko Lino G turi kumwe hano yamaze gushiga kandi bana bona yuko ibintu my brother kule dobago image ya fresh kaka waka diaspora unamusi ndatana mahero mzee nakubali umevaa tiko kali sana ya ukuri. Bakunze umutananirwa TV murabona yuko Lino G yamaze kwishikira, tuko tugerageza turaho kungene turonka exclusive nyinshi zitandukanye
bari kumwe niki kintu utubwira kubijyanye n'abagaruka oya baririmbyi tuvuga abantu bagenda bakaguma bigatuma abandi babura amavisa nibaza ko umwe wese abafise uruhande rw'iwe dosiye ziba zitandukanye they don't blame uwundi muntu mugabo nibaza ko navyo biri bishobora kugira I don't know mugabo nibaza ko umwe wese afise dosiye kwiwe so hajya bakwinye sikubera nakagumye sikubera yagize wabonye gute umuziki w'u Burundi muri rusangi bivanye na fan base mwarose na n'abafana mwarose baje mu biteramo vyanyu wabonye duhagaze gute we good kabisa we actually good turafite abantu bari tari kudusupportinga especially diaspora so which is a good thing kuma Christmas ababikene wabonye habuze iki kugira natwe abaririmbyi bacu bamwe bakora ibiteramo birenze ngo twabona mu baririmbyi mu bindi bihugu ni patience gusa tureke gusimba ama etape tugende buke hama byose tubironke buke uravye performance y'abagenzi bawe ndavuga Lino G for the first time ku mugabane wa Buraya wamubonye gute nkaho nk'umuntu ari kuri tia he was good nibaza ko yatanze le meilleur yari afise kandi nibaza ko n'abantu bari bahari baryohewe drama mu gusozera sinzi ko murarushize ko abandi bafite ikibazo ariko ndashaka ubwire ijambo rimwe abarundi bakora dukurikirana kano kanya kugira bumve neza ko dramatize mu gihugu cy'u Burundi I'm here barambona ariko barabibona kabisa let's get back to work. Thank you bro appreciate that yes Dramati karibu sana mu gihugu cyawe ciza aho twari tugukumburanye igishika cyinshi cyane twarashoye kubona performance yawe uriko uraperforminga ariko imbere yo guperforminga indirimbo muri kumwe na Lino G warashoye gutangurana uririmba ijya verse ya Big Face amwe abantu kijya kintu cya bavyishimiye cyane muri rusange Dramati kuririmba verse ya Big Face nk'abantu bazi yuko wewe na Big Face bitameze neza kijya kintu kimeze gute my brother nta bintu byinshi navuga ko mugaye ico navuga nuko biri muri verse kandi verse y'indirimbo if ever I perform indirimbo ndafise ubushobozi bwo kubiririmbira bwo kwiririmba and then the song belongs to everyone nta numwe avuga gute atayemerewe kwiririmba nta kwa kuntu washobora kuyikwepa ukavyirengagiza I can do whatever I want ico genda nshobora kudecidinga gukora uko ndavyumva ni indirimbo nyinshi twakase bijya twari gushobora kuyikata that's what we did kabisa ariko bavuga amajambo menshi ku bantu mwajanye hanze ariko uyu munsi hari umwe tutabona ari we Joel musanzwe munakorana na producer wawe vyifashe gute vya Joel sinzi ngene vyifashe kubera ko ugeranije kuraba umwe wese afise visa yiwe sinzi bamuhaye sinzi ayandi ma projet afise inyuma cyo nzi nuko I'm here ko nawazoza canke I don't know ashobora kuza canke ntaze nta I mean cyo marura nuko I'm here and yarabana n'ivyiwanze kabisa asante sana my brother Drama ikibazo canje nari mfise usa nkaho uri grand frère ku bantu batangwe gufata ntiemiko ni duhe story gatoyi ni ikihe kintu wabonye kuri Lino G n'abandi bantu bagiye ubwa mbere wabonye cabanyuzuye wari usanzwe umenya ibisanzwe biri obvious ni imbeho nta kintu bisigaye byose normal imbeho iri irasubira ruguru ari akanya harakanye byata yes drama mwakoze performance gasanzwe aho biboneka neza yuko haje abantu batandukanye n'ibindi bihe uko basanzwe bakirana kubera iki mbega imyiteguro yanyu uko muri mateguye mbega niko mwa performance hari benshi babonye bagiye mu jana Joel Amiri Pro aravuga ati bagiye gukora something big kumbura performance zitandukanye n'izindi twabonye nganya mu gihugu mbega mwakiriye gute d'abord ivyabereye harya jengeranije kuri ibintu bisanzwe bikorerwa hariya n'ibyo twe twakoze nibaza ko hariho akarusho ku byo twashoboye gukora kubera ko twari kumwe na team yini twari kumwe na Kiwacu event twari kumwe na Crystal event twari dufite sound engineer Joel yarahari that means wari ufise a lot of potential yo gukora ikintu cyiza kurusha ibyari bisanzwe performance yo kurujya munsi itandukanye he n'izindi performance kuba Joel performance yayo bitandukanye kubera ko everything happens bivanye na mood bivanye n'umwanya murimo je nshobora kuririmba neza no musi je nkarimba nabi bivanye n'umwanya so we did good depending on what we been doing abantu bavuga ngo Dramati bafite visa y'imyaka 10 ariko kuri twizere yuko arere turuza Dramati za buri ari benshi bibaza Drama ku ngendo ziwawe za buri munsi abantu benshi bibaza ati none Drama ko atakwezi guhera tagiye mu Faransa tagiye nahi izi ngendo ziwe zisigura iki Drama duho muco by'ukuri sivyo ngari muhira arabaze ko muhira kandi oya nabangariya ni juste yuko
drama hari abaririmbyi bamaze guhiga visa rimwe kabiri gatatu bikanga ko bazironka kandi banakora abaririmbyi banininya canke imana izobafasha nibaza ko ni ikintu umwe wese abakeneye mu buzima bwiwe je abasengera abantu kubera ko oya kuri iyo visa y'imyaka 10 bari bakoze beza abandi ntabwo biborohera kuronka amaviza ariko Dramati twamubonye kenshi na kenshi agenda bro indega hejeje no kuyigira nka bus ngo ni muhira kweli reka tubandanye ko abantu baragukumbuye baba bakeneye kumva byinshi bitandukanye inyuma y'indirimbo n'agatima haize iminsi myinshi atandirimbo isohoze kandi Dramati nawe unabona kuvuga ngo aratevya cyane aratevya gusohora nefise schedule rega dufite ubundi buzima mu minsi abwe ni musabe ndabakinire muri DT Beauty Space muze ko bigeze akazi no kugacanga n'akandi kazi nivyo nagomba nze ko nyene ati umaze kugira experience nininya nugira amarere turi mu bihugu bitandukanye abe hari abantu benshi muri entertainment ndundi bavuga ko bari mvyo b'abarundi buno munsi baza bamera nk'abakahise kumbure ntagize bimarira mu bigambi uno munsi nta bintu bikomeye twutabona vya ruca nke big fizo mu gihugu nta ma industry akomeye nta ma company kugira namwe ntimuzo bave mu ba kumbure nk'aba grand frère bega ntibi bintu kumategura hari biye ma projet manini atandukanye mu muziki ndivugira nkavugira abandi yasku bwawe nibaza ko ni n'ikintu initiative mu artist wese yategerezwa kugiraho mu Burundi wari we wese kubera ko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima urategura future ni navyo twatangiye gukora ariyo nkuru tuzobamenyesha tuzobatumira urabe ibintu aho ingene bimeze DT Beauty Space is coming out soon shatse kubishira amadetail mugabo 1 month 2 months everything abantu bavuga yuko umuziki w'Uburundi kumbure utari hacanye atanyungu nyinshi zibirimo niyo muco ushobora kubahereza mbega umuntu ashobora gukora umuziki amakana umuziki ko mu yakabye abadandaza barahomba nta muntu numwe we bivana n'ibintu uri kurakora ubikora gute discipline yawe est-ce que biha agaciro kangana gute uri tayari kubyihebera gute nta kintu kimwe kitokunda umuziki urakunda umuziki urimo amafaranga mwarabibonye basigaye bagenda ibivuga itungaye hejuru kuri wowe point of view ubona mu muziki uvuga ati nkuko hari abaganga bavura ariko ntibibatunga ni nkuko hariho n'abaririmbyi bashobora kurimba bikanga ubwa ni nkuko hariho n'umudoktori afite inzingane nkuko hariho n'umwatsi ashobora kuronka hariho n'abadoktori bapanze kandi badugije amashami cyane donc bivana n'ukuntu byagutoke discipline amashance kwiyubaka muri rusange ni gute ubona umuziki wa w'Uburundi muri 2026 mbega urabona neza yuko ugiye gushikana y'abaririmbyi nyuma yo guhabwa imiduga itandukanye mu mahiganwa atandukanye uno munsi hari ikizere yuko hari ikintu kinini y'abaririmbyi b'Uburundi muzubaka gitandukanye n'akandi cyane nimba umuntu ashobora gukora indirimbo imwe akaronka umushyigikira it's not a small thing kigo cyo kuvuga ejo hazotse ibindi bintu twitege gusa yuko ejo cyangwa hirya ejo dushobora kuronka turiko turabona that means umuziki wacu turatera imbere kuko dushikana izindi ntambwe which twahoze dusaba it's a good thing wakira gute iyo umwe mu baririmbyi mwari muri kumwe muri rebo uno museka aratera imbere akaragerageza kugera ku bintu binini bitandukanye kuronka imiduga 2 mezi 5 umuririmbyi kiri akiri kuri we nk'umuntu mwakoranye cyangwa mwatanguranye muri business imwe ibintu bimeze gute kuri we yeah I'm always super proud kubantu batera imbere narinze kuraba ko twakoranye cyane tutakoranye no I'm proud of him kandi niteka ku murundi wari wese niteka ku muntu wese ashaka kwiteza imbere kiriko ari mu bantu bashaka gutera imbere kubera ko afise histoire yiwe afise yavuye umuntu wese atokwishimira gucamo inzira yaciyemo so when ubonye umuntu mwari karatera imbere you just need to be proud I'm super proud n'abandi baririmbyi bose dukorana ishaka ijya ni motivation ku bandi I may not do it jewe kubera ko maybe I don't know muga abandi urumva ko ni motivation ni ikintu gikomeye bagenge tanimuwa kweli yes nkuko mubibona muri Lino G umwe baririmbyi abantu benshi batari bizeye yuko ashobora gushika ku butaka bw'u Burundi cyangwa aboneke yamaze gushika mu Burundi diaspora turagize amahoro turakuramukije amahoro y'Imana umeze neza abantu benshi ntari biteze ko Lino G yogaruka mu Burundi baza ko bitari bivuga bavuga turabyo twakayanza ure uyaragiye bararagiye uyu atarudiye ndo tuzafise gushika hajya gusaro n'ahandi dushaka kubwira tutarange ego Lino urugendo rugushikana Belgium kubwawe gwa rumeze gute wabonye gute mbeho bana reka twagiye gusa ariko iragabanuka ariko
yadusumbuye kaza tugishikayo ariko ebisanzwe iki kintu wabonye gitangaje ikintu gitangaje wabonye kirabutije cyo kimwe n'indi misi na saa 3 y'ijoro bari ku murango sarikoze niki kintu cyakugoye kumenyera Benjamin cyane uvuye naramenyera ego reka tuje mu muziki performance yawe yari idasanzwe performance yari ku rwego ruri hejuru niki kintu wabonye ku barundi baba diaspora cyangwa abarundi bakorera donc baba mu butaka bwa buraya mu bujye n'umuzika barakunda umuziki cyane kubera baba bahevye ubuzi bwabo bakazodushigikira usanga dukoresha ngaho mwaba nko mu Kirundo ndaba nkaye ariko bakaza kubera baba badukunda byanyabyo niki kintu cyakugoye kuri stage ntana kimwe kubera ko nsanzwe nkora ama stage agwe gusa yari itandukanye n'izindi ahi hagati ego mugihe twakonye na drama twamabaje kubijanye nawe atubwira ati wakoze cyo idasanzwe kandi wakoze ibintu birenze ariko abantu nongera ndamubaza ati mbega uravye appearance yiwe yari meze arambye ati ko byari bimeze neza nawe kuri drama twabonye gute nk'umuntu amenyereye Ibrahim asanzwe abikora wewe naza ko byari bisanzwe yakoze ibyo yarasanzwe akora yakoze ibintu byiza cyane kandi niki kintu wabonye kibura kugira umuzika wacu natwe ugere ku rwego nimuze murakora ya mashow benshi bita ngo mashow ari bamwe ngo case mashow case nibaza ko atakibura ahubwo byatanguye kuduga akubabonye show twakoze bazi ko babonye itandukaniro riri hagati y'ibyabaye n'ibyabaye ego Lino umuziki wacu kuratera imbere wayiboneye kuki ku rukundo kure cyane yaho tuba turi ibyo dukora bose birashikaye niyo ndirimbo yabonye bakunda cyane ku mugabane wa Buraya zose urazikunda twitege iki ku muzo wa Lino G avuye hanze nasingarutse muhira yagejeyo ngaha avuga ko akanyoni katagurutse katamenya yobwe sasa dramatique turi ku ambassade safi aho nyine Monia ari nagana kumwaza oya ariko mwaza je turamusangiye welcome again mwari mu modoka nifi ariko bimwe mu bibazo nje nifuza kukubaza uyu munsi urashitse ibujumbura aho benshi bari bafise icifuzo cyo gusubira kandi kukubona aho bari banagukumbuye cyane muri rusange ariko ngo sinzogaruka bari baragushize nawe mu rutonde rw'abari batazogaruka ariko uyu munsi zimwe mu ngendo zawe ukunda kugira aho wanagiye Dubai ubwa mbere ugarutse ariko Monia fleur turashoka kumubona aje kukwakira hamwe nawe nyene iyagiye kenshi urakunda kuza kumwakira ufise n'ishugo ariko uyu munsi Monia fleur nawe turiko turabona Monia ko mugari bimeze oya nimba ari ngaha twara kumubona live twara kumubona ariko uyu munsi nituko turamubona agaragara imbere za kamera tuko turabaza nikiye kibazo kiri hagati yawe na Monia fleur nakazo kimege hari aho nabantu bavuga yuko no mu ndirimbo uherutse gusohora urazi twakoze ibintu byinshi iyo tuvuye twakoze amashow ibiki naza ko nibyo bikenewe Monia fleur ko mugari kabisa okay performance yawe twarayibonye aho abantu benshi bavyishimiye cyane kubona Lino G bakwakiriye neza hari niye experience washoboye kuronka mu giteramo wakoze hariya mu Bubirigi nabonye ko byose bishoboka aho bo twari umurundi hose yo bikora batwizere ku bwinshi bizere n'abandi batoyi banje cyangwa bakuru banje bari inyuma yanje aho bagenza niki kintu kitatumye haba matuwa cyangwa umukore ayandi mashow atandukanye ku mugabane wa Buraya mu gihe mwari muvyemeye twashyize gukora show imwe kwanza neza ariko bikunze tuzosubirayo yes Lino hari abantu bari biteze performance idasanzwe inyuma yo kujana na Amir Pro inyuma yo kujana na Joel biteze yuko kumbure bazovuza ibindi bintu bitandukanye baronse iyo basanzwe baronga mu Burundi performance idasanzwe so waruzi oya so narinda ariko twarabonye ibintu bitandukanye abenshi baratangaye na iyi show iheze yari itandukanye n'izindi zose zabaye ko biri mu buhe buryo rero uburyo bwa son kumwe na Amiri so yari imeze gutandukanye ko abantu no bari biteze ko muzovuza live basi twageze semi bateri ndayicwa akoze semi akarusho ko kugera mujanye n'aba producteur wabonye nakahe ntabwo bufise ko ubuzi ko byose bifite mwe ububijera labana na mikro gusa ego yes uno munsi wavuyeyo ariko kandi hari amakuru menshi avuga yuko Lino G mu ko gatano nyene ategerezwa kandi gusubirayo zino ngendo shure kuri wewe zigufashe kigarino iterambere ku muziki wacu muri rusange